ubu mwavuye kuri Fanira Vine mugiye kuri Sandi. Oya Sandi yakoze mariage none ijya ni eta Steve none ko nabonye mu pare wa Rival yambaye ishati y'amaboko aciye Ntaco ndabizi ko kuko ntibantumiye. Urumva yaba barantumiye. Wavuze ati hariho abantu bahevye gukina cinema. Bahevye gukina filme ngo kubera bano bana ngo bashushe ndavuga ba Arvera ba Kado n'abandi batandukanye biza gutuma abantu bakina filme kera baca babivamwe baravuga ati bano bana baje nabi barashobora kwandika amateka agafuta n'amateka twanditse ico cyo kivuga kwikina nabonye iyo post ahantu hari benshi babihevye ndavuga ati se Dodo yo barimwe muri abo bantu babihevye kubera ko ba Arvera bariko barakina neza ba Kado n'abandi benshi batandukanye nzira gucira urubanza umuntu je nkushaka kuvuga ngo nakango no musambanyi ya umusambanyi gute Mbari umusambanyi nanje twarahuriye mu bwo busambanyi none gute ndamvuga ngo numusambanyi haraho twahuri oya bashobora kumutera story ati ubundi muntu akamubwira ati oya Let's go abakunzi ba Star TV amahoro y'Imana abane namwe. My name is Starboy the Sheep all the way from Star TV all the way from Burundi all the way from East Africa ndetse no kwisi yose. I like to support everybody in our country. I love you too if you love me. If you don't, I don't care for that. Support my job only. Avant de gagner la guerre l'extérieur, vous devez gagner celle de l'intérieur. Iyi ni Star TV. Mugambwa Star TV muri kumwe numwe mu banditse amafilme atandukanye numwe mu banyabikorwa batandukanye numwe mu barundi kazi na cyane cyane beza cyane kubera ko murazi yuko buri murundi kazi wese abasa neza abameze fresh mugambwa Star TV uri kumwe na Starboy the Sheep nawe suwundi ni Dodo Fashion zimbira kuri Gateka Films kumbure uraza kubona byinshi bimwe mu bikorwa maze gushira hagaragara bimwe mu bikorwa maze gukora nubwo yatunyoteje turaza kumenya byinshi bitandukanye ubundi inyota turayifise ariko wande ni baze ko inyota izorangira ufise inyota mu gatondo petete ishobora guhera saa 6 cyane ku mugoroba reka renda mwakire kuri n'inciro ngambwa Star TV ni Starboy the Sheep ni wari kuri micro za Star TV kandi ni na jewe nyene ndi inyuma ya kamera ya Star TV karibu cyane Dodo Fashion amahoro neza cyane meze neza kije abakunzi ba Star TV n'abakunzi banje mwese yego inyuma y'igihe kirekire tudakorana Dodo twari tunakumburanye vya hatari umeze ute ubuzima bumeze gute meze neza ndashima Imana urashima Imana cyane gose ikintu cyose ugera kuravuga ati iki ni Imana yagikoze kugira kigende neza cyane na cyane cyane hajura cyasinga nka kera nibaza ko gusenga ntawe ubimenyera uwundi kujya gusenga nibanga ry'umuntu umwe wese kandi nibaza ko atawohagarika gusenga ahubwo twokongereza cyane tureka kuba ba eglise cyane ariko ubundi gusenga nyene turasenga aho tuba turose turavuga ati Mana ni utumye turi duhumeka neza impemu z'abazima kwera ko hari benshi baba bagiye ariko turi bazima ni gushima Imana suko none nuko nyene hajya gateka ameze neza cyane barivyura yes turi kwa Dodo Fashion berageje kuraba inyuma yiwe urabona amakanzu n'ibindi ndaza kubereka neza ndaza gufata les insert ndabereke hari byinshi bitandukanye badandarizaho ndabona amakareso ndabona kambambiri amapapa ndabona ipantaro ndabona n'amasakoshi byinshi bitandukanye Dodo inyuma y'ikirekire inyota hari abantu benshi yishe bifuza kunywa kandi hari n'abafisi inzara ugasanga bavyita inzara mu bundi buryo we are very so hungry kandi turananyotewe vyatari ubundi dushaka gufungura no kunywa habuze igiga Dodo nibihangane burya injya iyo zije igihe cyose umuntu yamafise inyota yazo rero igihe kizogera bazofungura bazonwa kandi bizogenda neza ariko mu bundi buryo iyo umuntu ashonje ananyotewe mu gihe abuze ibyo afungura aziko ashobora no kwitaba Imana none utureka abafana twitaba Imana canke inyoti twice nyene tugaragure kandi uhari umuntu wo kutugaburira bese nzobemerera ko mwitaba Imana ndababona muhumure uratubona kabisha neza na neza turi mu gisagara ca Bujumbura haje ino gari bayita gute bayita Afrique en Frac Afrique en Frac Dodo ubuzima bwawe atabitoro bihari abo bayimo gute
ubuzima nyene bw'ubu ntibworoshe ariko uko biri kose turashima Imana ni vyiza ko tumenya ko ikiyo case turi debrouiller tugakora ikindi ababishoboye turagira marche tukaza ku kazi birashoboka ko marche byese naho tukaryama tukaruhuka eje ntunanditse kuri statati ikintu mu gisagara ca Bujumbura kitaraduga ni gutembera n'amaguru hari umuntu yaciye ambwira ati rega navyo n'umunsi mwe bazahava bavuga ati ze murabirira ntibiba byoroshe kuva muhira ukaza muri ville n'amaguru hari igihe usanga tuba ahantu hatandukanye hari igihe usanga uba kure bigoye kwideplasa kandi ikindi naco hari igihe uraba kuja kuri bisi ugasanga bisi zabuze ugasanga ugiye n'amaguru onyaruka kurutu watoze kuri bisi niyo mpamvu nukuri Imana yakwiye kutugirira neza tugasura tukaronka igitoro bikagenda neza kandi kuva kera abarundi iyo basenze bahamagara Imana yarabumva none munsi rero reka dusenge ntiduti ivyizigiro ntitwihebure ivyo yadukoreye ni vyinshi n'ubiri kumwe natwe kandi Imana irakunda Burundi rero turafise icizere ko bizogenda neza ibi nibishaka kuduca intege ariko reka duhagarare neza ntiducike cyangwa gasanga bishaka kutugira abapagani kumbe natwe turabana b'Imana uya mu bihugu Imana yahezagiye muri Afrika nibaza ko igihugu cyo Burundi kirimo kubera ko hari byinshi biba mu bindi bihugu twege mu Burundi bitaraba ku mugaragaro neza cyane kuri Dodo Fashion ntava kahakomerekerana cyane ko uno munsi nibaza ko ushobora kubona umukiriya ugasanga nturuguru ugasanga hari umukiriya yihuta ugasanga birakugoye ukahakomerekera nka Dodo nk'umudandaza muri Dodo Fashion natwe biradushikira ivyo bihe bitaba byoroshe kuko abakiriya baba bake kuko nashaka burya umukiriya kugira arinde aza kugura impuzu yideplasa muri bwa buryo turiko turi deplasamwe biba bigoye no kuvuga atari urgence afise ntiyoza kugura impuzu yibutse ko nahava ataha rero natwe biradushikira ugasanga biriko biraduperturba mu kazi turiko turabura abakiriya ibihe nyene usanga bitoroshe yego reka twige nyene kuko n'ikimunga iyo kimungaye kiraheza kikiga gutambuka kandi ataramungara atavyo yarazi uko biri kose reka twige kuba mu buzima dusanzwe turimo na cyane cyane ariko biri kose ni gushira Imana imbere vyose byashoboka bizogenda neza nivyo twizeye ubundi abakiriya nabo bawe iga natwebwe ndumva ko bishika tukana hakomerekera hajya ngo tuhakomerekera mu buryo bwagutse ibiciro ntibiheza bikaduga bivanye nuko bishobora kuvuga ati kumbure ivyashara vyanje vyashitse kuri moyen niniya déplacement kumbura ivyashara vyanje shobora kuca ndabiduza ikanzu yanje nahora ndayidandaza nka 100,000 kacigwa ku majana 2 natwe ntituhakomerekera oya nta mudandaza adoza amafaranga nganuko uva kuri 100,000 ukaja kuri desa oya wobudugije menshi cyane wobudugije menshi ariko birashikara abantu nabo batasinya oya sukuvuga ngo ntatinya biba bivanye n'ukuntu nawe yaranguye amafaranga vyamushikiyeko idolari amahera yariguze ko nambarangura hanze y'igihugu urumva aryo umudandaza arinza duzi ikintu nuko ababona ko nawe akeneye ko ijya nyungu kabisa ega dusubire mu kazi na cyane ka filme ubuzima bwa Dodo utari kurakina filme babumeze gute bubayeho gute na cyane ko haheze amezi 6 utari kurakina inyungu ibiri hehe kuri Dodo donc warahariwe n'amezi maze naraharuye simwa ega ibikorwa nyene hari abantu tuba tuzi bakora cyane tuvuga ati uno muntu ariko arasubira inyuma twari tumukeneye muri industry ya cinema ijashikana cinema handi hantu na cyane cyane ugerageje kuragihagarara cyane ubuzima bwa filme ndakunda filme ni gikorwa nkunda ni ngabire yanje mugabo hari igihe nyene ubuzima buba buriko buratugora mwibi na biriya ugasanga uriko wiruka muri biriya na biriya ugasanga rero nturi kurakora uko abafana bavyifuza muga ntibisigura ko utabukunda cagikorwa oya muri kino gihe usanga turiko turiruka tarataza hirya no hino kugira turabe ko abana boronka uduharage rero iyo umaze kuba ufise utuntu twishuri kurarondereramwe ubuzima hariho ivyo ubanza ukareka ugakora bijya hama bijya navyo wabona ko bigiye ku murongo mwiza ugasubira muri vya bindi kubera ari ngabire yanje ari kintu nkora kandi nkunda sinibaza ko nayihevye oya
sinayihevye gusa hari ibindi vyari bikingoye gato kabisa. Numva shaka kumenya mu gihe umaze iminsi utari kurakina filme uruhombo inyuma y'igihe kinini udakina n'ugwaye kuri Dodo. Starboy just ndi muri business novuga ko ari uruhombo mu gihe filme no bandiko ndayicisha amafaranga ariko je filme sindayikora ngo ndikonca amafaranga ndayikora kubera ndayikunda ndayikora kubera natahuye yuko filme yubaka imitima ya benshi hari umuntu haraba filme akakuramwa message yiwe uwo nkaba ndamutabaye kumutaba umuntu ashaka kumutabara utamuhaye amafaranga utamukoreye kiriya canke kiriya mugabo yaraba biriya bintu uri kurakina ugasanga nawe arahakuye icigwa arahakuye ikintu ashobora kubamwo kikamubera umuzi rero nibaza ko ari ivyo igihe kigeze nzosubira nkore filme kubera ndayikuta bisigura yuko Dodo Fashion kumbure nibaza ko umuntu atagira uruhombo rw'amafaranga hari ibindi bintu usanga yararonka mu buryo bwa filme usanga bitakiboneka jitse nashaka nyene ibintu wahora ubona like muri gushutinga iki muri kumwe n'abantu muri ko muractingana nk'uruhombo mu bintu wabona nk'inyungu kiriya gihe uno munsi novuga ati abibona nk'uruhombo muri kino gihe atari ko arakina. Je uruhombo ndabibonamwe nuko abafana banje banyotewe filme zanje nta kindi barandondera ku bwishi waraduhevye turagukumbuye ibintu nk'ivyo mva cyane numva menga biranshavuje ariko nibihangane gatoya ndahari kandi bizogenda neza batemwo business none ati nzana amafaranga basi twikosore ubundi duheruka ikosa twaye basi ko twoja muri twikosore ari hatari twari tugeze kuri ipi ya 10 aho twari bwabone final kuno yagenze ikosa twaragize ikibazo twarabuze umukinyi umwe mu bari ko barayikina yagize ikibazo kitamworoheye biba ngombwa ko ava mu gihugu bica biba biratugoye ukuntu tuyibandanya muca mwidebrouiller nyene mukaca muvuga ati yaragize ikibazo yaragiye twarabuze irengero giwe yes uko biri kose je nibaza ko ubuzima tuba turimwo ni gupambana kugira dushobore kugira nti dushobore kubaho ejo nibaza ko famille yacu ari byinshi bikeneye kubaho neza na neza. Wavuze ati hari abantu bahevye gukina cinema bahevye gukina filme kubera bano bana ngo bashushe ndavuga ba Arvera ba Kado n'abandi batandukanye biza gutuma abantu bakina filme kera baca babivamwe baravuga ati bano bana baje nabi barashobora kwandika amateka agafuta n'amateka twanditse ico kivuga kwikina nabonye iyo post ahantu hari benshi babihevye ndavuga ati se Dodo yo barimwe muri abo bantu babihevye kubera ko ba Ruvera bariko barakina neza ba Kado n'abandi benshi batandukanye. Je nibaza ko ntarabira ku bandi oya je ndabivye wanje yego ubundi ugerageje kuraba ukuntu abana bariko barakina ubunye kuko ngerageje kuraba benshi bariko barahurumbira filme cyo kimwe na mwebwe kera byarabagora kuronka abakobwa abamama ariko no munsi ngerageje kuraba turafise abantu benshi bari mu rwego rw'abakobwa bariko barakina filme ugerageje kuraba ukuntu bariko barakina bariko baraduza ibendera koko ry'igihugu ubona bariko babyigenzamo gute na cyane cyane ndavuga ba Vera na ba Kado n'abandi iyo mbonye abandi bantu bariko baraza bariko barakora cinema birangyohera cyane kuko bica binyereka yuko ejo nubwo turiko turakina hariho batoya bacu bariko barabibandanya bariko barakora umwuga wacu kandi bariko bakorera mu ngabire yabo ni kuvuga abandi bafise inyota ya filme yanje hari yindi bariko bararaba hariya donc bari okipe ntibarambiwe kabisa. Yes uno munsi numva no kubaza kino kibazo reka ndakibaze kubera ko hari byinshi kurikirana uno munsi Arvera tumuzi nk'umukinyi wa filme kandi tukaba tumuzi nk'umuririmbyi aririmba gospel uwo gucaguza akakubwira ati buri Arvera ushaka kumubona he hagati ya filme no kuririmba indirimbo za gospel uwo mucagurira iki muri ivyo bintu bibi? Ariko araririmba ndaryoherwa aririmba neza aririmbira mu ngabire yiwe kandi ariko aranakora filme navyo nyine abikora neza rero mvuze ngo no mucagurira ibihe no hava nsanga nihenze jewe mvuze ndamucagwe novuga ati nabikore byose ariko hari n'abandi bavuga ati reka tumugumize mu ngabire y'Imana yo kuduhereza indirimbo zo guhimbaza Imana. Erega na filme n'ubutumwa
Ego. Filme n'ubutumwa ariko uno munsi basigaye bavuga ati filme isigaye irimwo ubumaraya bwinshi cyane ariko nanje bikangora gutahura nkavuga ati mbega sinema irimwo ubumaraya bwinshi cyane gute icyo nawe ugerageza kukintahuza bashiwe none Star Boy ndakubaza irimwo ubusambanyi gute kenshi bakunze kuvuga ngo irimwo ngo n'abasingomada cyane kandi basanga je nibaza yuko umuntu hajya niwe yimenya niwe yiraba kandi ibyo nibaza ko bitaba biri muri sinema gusa mu madomene yose biriyo kandi kizira gucira urubanza umuntu je nkushaka kuvuga ngo nakango no musambanyi ya umusambanyi gute mpari umusambanyi nanje twarahuriye mu bwo busambanyi none gute ndamvuga ngo no musambanyi hari aho twahuriye oya bashobora kumutera story ati undi muntu akamubwira ati oya iki tugeze ngo sico kumva ngo bavuze ibi ngo cubijako ngo uce wumva ko ivyo bintu ariko abode ya je twarabirenganye nimuze tuje mu vyunguka twumviriza ibiduteza imbere bituma tubaho mako kumva ngo ko bavuga ngo nakanga ukunuku nuku habo hamye mba ndagifitiye sindacemera ico kintu kabisha yes uno munsi muri filme turabonamwe abashingomada cyane bitandukanye no muri muzika canke muri music wibaza ko biva kuki kugira tubona abashingomada cyane benshi muri cinema bitandukanye no mu muziki target ni ya uriko rababeshere bona batariko barubaka ingo zabo bariko barubaka ariko baragira ama mariage ahubwo nawe ndere ko aragira mariage twabonye Riva na Sandi ahubwo tubwire kubera ko batagutumiye gabo bariko kugira umumarene ariko umupari yari yambaye ishati nanje nzo umumarene w'abantu benshi ubu mwavuye kuri Fanira Vine mugiye kuri Sandi we Sandi yakoze mariage none ijya niye tasive none ko nabonye umupari wa Riva yambaye ishati y'amaboko aciye ntaco ndabizi ko kuko ntibantumiye urumva yaba barantumiye nari kuvuga ati vy'ukuri vya bintu nivyo mugabo ubu sinovuga ngo nivyo kuko ntaco ndabizi ubundi uri mu bifuza ko Sandi na Riva bashobora kugubaka nyene rukaguma canke uri mu barambiwe n'urukundo rwabo mu gihe batarashika ku kintu na kimwe oya urukundo ni babiri kuko bagiye babiri nubwo bokundana nibo bazobana nibo bazi ukuntu d'abord je sinzi ko bakundana kandi bama babipostinze ababiye bapostinga sivyo tuvuge ko ari cinema rero ntavyo barambarira umunsi babimbarenze ndavyemera ariko tumaze kubona bigaragara cyane na cyane Riva mu kuja kumutegera ku bibuga by'indege kumusoma kumusanga muri Tanzania Sandi ndabimubajije ntabinyemerera Riva ndabimubajije ntabinyemerera numva no cyane merango ngo abantu barakunda usanga bari mu rukundo nyene gwibanga okay mugero bakiri mu rukundo gwibanga ntibarashima ko bisohoka bija kumugaragara ariko gerageje kwemera ko ari ivyo nibagira bijya Fanira Vine na Noraske bagize tukagenda mu rubanza rwabo tukabanwera tukamererwa neza tukavuga ati ubu rero sandabarizwa mu rugo kwa Riva canke Riva bariza abarirwa mu rugo ko bakuze kuvuga ngo Riva ngo nawe n'umugabo wa Sandi ngo tuzomubona mu rugo kwa Sandi oya umugabo yamara umugabo ni wazana umugore so wazana umugabo ariko ngo birashika ngo ntaho byakabaye birashika ngo n'umugore ngo akazana umugabo ndabizi namba umuco w'ikirundi waratitutse birashoboka ariko bishise umugore akazana umugabo hari cyo byo bavyishi sinzi jewe nk'umurundi kazi ndumva ko atavyo nokora oya arashobora kumuzana ati janga havyitse ko ari umpamagaye bashi naje mu rugo rwawe ariko nk'umukinyi wa filme wo ukurikirana ibintu byinshi hagufi na cyane muri shooting ukuntu babimeze like ugerageje kuraba y'amasanamu ukuntu yari ameze urabona koko bashi wiyumvire kurande gwiwawe nyine ukavuga ati je ngerageje kuranda ndabona biri serie bino bintu nubwo je atacu ndabiziko ndabona ari gukina filme bisanzwe hari cyo wabibonye ko uravuga ati bino bintu ngerageje kwiraba cyane nk'umukinyi wa cinema peut-être oui bishobora kuba ari byo urumva ibintu Star Boy ibintu vya filme utabona iyo bija wohava usanga uri kuvuga ibitari byo tukiri ngaho nibutse ntuzenya ifoto yigeze gusirikira
wambaye ikanzu wewe mwagize ya of course ni ukuvuga harya umuntu atarazi ko Abeli ari umugabo afise umugore yibajije ati Dodo yagize Dodo mariage baramurongoye natwe dushaka kubona irya foto tubona umenga Riva na Sandi babaye umugore n'umugabo ariko ugasanga ibyo byose nta na kimwe kirico rero filme kuri twebwe tuyikina ni kinyoma ariko uri yari karayiraba ono umenga niko kuri rero sinohava ndavyinjiramwo ngo urumva ngo yego ngo nivyo ngo baragize etat civile ngo yego ngo barakunda ivyo bizi bakenyene babiri twebwe tuzobimenya igihe bazaba baduhamagaye bakatubwira ati nimuze mudushigikire tuzorutaha kabisa imvutano ndazifise ubundi tunabasengere ngo urukundo rwabo ngo rwashaje namba bakundana tubasengere Imana ikomeze kubagirira neza ikindi kibazo cyenda kubaza mbega umuntu akwiye kuvugwa ko ibibi kwera ko hari action kanaka imugeze ko cyanye ico kibe aba yarakoze kiba gikwiye kuvugwa hakiri kare igituma mvuze uko hamaze kuboneka ry'amafoto Chimamanda yaragiye ku rubuga aravuga ati Riva yihakanye umwana ibikaravuga icyo nacyo kivuga kwiki mbega umuntu akwiye kuvugwa ko ikintu kubera ko hari ikintu ashitse ko cyanye umuntu akwiye kuvuga ko ikintu ataranashika kuri ico kintu je nibaza ko Chimamanda atoca intege Sandi namba bakundana na Riva namba yarateye inda byukuri namba bakundana Sandi arabizi kandi na Sandi afise umwana namba atari byo naho nyene arabizi kica kiba kimwe ku mugabo muri cagi byukuri namba bakundana kuko iyo mukundana ntaco muhishanya muraganira buri kimwe cyose bisigura iki impande zibiri sinimba byarashise zishobora kuba ziziza impande zibiri zose so yes uko biri kose turi kwa Dodo dandaza nabonye n'amakare so washa ngi banze ndayirebe kwanza hari abantu bakunda izano hari ngo nizo zigira mfashe ingi yinyereke twereke wabonye ukeneye imeze nk'akayungiro kwa Dodo fashion irakwerekana n'umubiri ufise inzobe muga iyo yambaye antuka wirabura c'est un problème ububereho n'abashaka kumesa batevye ngiyi ibereke oya je singurirwa n'abantu b'umwanda oya birashika kana ko bamesa batevye birashika kajaruguru gafata nyine akamara y'ibisi saka tubereke size zose nitukura dukareso twiza kandi je nabonye ni twiza guys turatesa urya anye nzorabanza n'umuntu ngaha manza bashore uze kuraba umugurire kado umufiance wawe nzomugurira ntabwo uvuga ngo nta office je ndamufite je sindi kwisoko je sindi kwisoko mwabantu je ndamufise ushaka zonya ngo ari he none hari ngaha nyine kwisi diaspora diaspora se abadiaspora ko babatwaye imitima nawe uramufise oya je nta office ariko Dodo wowe uri mu diaspora gasha uzi kuntu dukunda abantu bakora abantu bashira ingufu zabo mu buzi nk'imangazini wibaza wowe uyifise twebwe abadiaspora tutarakurondera nta office uravyemeza ko adafise umusheri wiriya nta wafise ari sure you lie so uko biri kose Dodo bimeze gute rero muri Dodo fashion kubigize ivya hatari tuvuze ko atamusheri ntago waba umusheri Dodo rabukuntu usirabe kugapoka aho nyine urazi no kugakora urandangira je naramubuze ntago wamubura Dodo raba ko gapoka wikore ko buno wiyumvirise je nta musheri mfise Dodo ndangira reka simbone hajya hepfo nje ndavyisangamwe atavyo nkamona nk'ikiduka kije kugutora ubundi birakorera kuba atamusheri ufise kuba ntagira umusheri ubuzima urumva rero nawe ukeneye rero wigumira uko nguko oye niyaza nzomwakira ariko mu gihe aje mukumvikana ubundi wo muto gihe tukumvikana tukayaga wo mutokumvikana bameze gute oya ntavyozi nzobimenya niyaza ibi navyo bavyambara he ndaza kubibafatira utwo batwambara mu mutwe zanda tubereke neza twereke utu n'utuntu bambara mu mutwe kabisa
nca ndababona bajya abantu bambikwa na sabasi abana baba jeune baba bari mu maservice bambaye imvutano utubaca batwambara mu mutwe mu nzira yo gushatsa. Ibi byose rero turasama rega none tugire ko ndi nyuma ya ibi kamera. navyo na maferme. Duza nyene duza kugira tukibona. Ferme nzi ona hari ferme y'igisirimu. Ferme nziza atari ndende gereranye kabisa. Aba mama muze mushatse mubego. Babegwe cyane turi kwa Dodo Fashion. Yes Dodo mu gusozera. Kugira ngo dukore ikiganiro kirekire kubera ko dufise ibindi byinshi nawe wakire n'abakiriya. None twitege iki rero abantu banyotewe ibikorwa byabo. Ubundi je sinaje kugukoresha ikiganiro nk'umudandaza, naje gukoresha ikiganiro nk'umukinyi wa filme. Ariko mu gihe tuje dusanga hari bidandazwa navyo ne turabishiramo. Nkoresha byose aho nyene ntiwambajije naho nkorera ikibanza ntiwambajije ibyo dandaza. Wabivuze free. Nani nakweretse amakaje nakunze amakareso cyane. None navuze nimero y'ikibanza navuze nimero de telefone. Bivuge turaheza turarangiza se. Kugomba kurangiza je ntaraheza. Nabonye n'amasentire disi wanje. Ega hari byinshi. Ujya anyenzo hagura ibintu byinshi kubera ko jewe ubunye ndiko nditwararika kumenya ahantu hadandarizwa ibintu by'aba mama ku buryo umunsi nzarongora nzamenya ati ahantu nzakura ibintu ni ngaha. Ne kucihindura imvugo ngo ahantu nzakura ibintu ndi kubivuga kugira n'abanyarwanda ubundi bahite banyumva. Nta gushaka abakiriya b'abanyarwanda. Okay. Sawa. Turagenda rero tudandariza free tudandariza muri Galerie Free Canfrake muri 16h20 kuri niveau ya mbere. Warose babaza Dodo Fashion uca bamumenya. Cyukuri ndashima Imana kuko abantu benshi baranzi. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Hama tudandaza amakanzu meza. Tudandaza ibintu by'abamama byiza vraiment. Tugaca tugira na location amavutano meza abantu bafite. Nabonye nuwo bita Asta Pisco umukinyi wa filme bafishe lancement officiel avuye gukota imvitano ngaha ibintu bikorwa bya Kadola Vele bisigura iki n'abakinyi ba filme zijya zose bambara bazikura benshi bazikura ngaha benshi nije ndabambika rero murahawe ikaze muze mu nteze imbere dutezanye imbere ko gutera imbere kwanje hari gihe kuzoshika ahandi hantu n'abafana banje bagashikirwa kabisa shankara filime nyinshi kuko filime zikorwa n'amafaranga shankara filime nyinshi bigende neza kabisa je cyo mwemerengeye ku mavi cyane kugira Dodo aronke umusheri umukunda umusheri ngiye kuca ku mavi ngiye gukora amafu oya nta mafungiye gukora Cenzo yagukorera Cenzo gukora amafungo nshire mu ivyo gisabisho walaye bese mu gihe gikwiriye azoza kabisa Dodo reka ndagushimire ku mwanya washoboye gufata kandi naje nishimire kubera ko nanje nkoze ibintu byiza buriye ndabashimiye nanje cyane mwakoze kunyiyumvira ko turashimiye abakunzi ba Star TV turashimiye abakunzi ba Gateka Films turashimiye abakunzi ba Dodo Fashion mwese mugubwe neza mwakoze cyane kuduha kanya yes abahezagire. Yeah, let's go man. Order from Star TV. My name is Starboy the Sheep. Let's support everybody in our country. I love you too if you love me, if you don't, I don't care. Turi mugambi ga Star TV, turi neza na neza kwa Dodo Fashion. Imana ibahezagire cyane. I'm the Sheep. I love you too if you love me. Utabishaka naco bintwaye. Supporting ibigo bica kuri Star TV. Thank you so much. Ajya watanza ka nimero? Numéro de téléphone ni 71 131 508. Ariko iyikora kuri WhatsApp gusa iyo kuri appel direct ni 68 95 98 65. Okay, let's go. Bye.